turabaramukije banywanyi bacu mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabatunganiriza tukabashitsa ko n'amakuru yihuta cane mu Cibitoke turayaronse aka kanya yuko hari uwundi muhari witwaje ibigwanisho winjiriye mu Cibitoke. Amakuru kandi arerekana neza yuko nkuko abamenyesha amakuru bacu babitumenyesheje ngabo bagwanyi baturutse mu micungararo y'ishamba ry'ikibira, ariko bakemeza yuko abo bagwanyi ngo bitwaje zimwe mu nkoho, yaba ari inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov, ndetse ngo bakaba harimwo n'ibigwanisho bisanzwe. Bikavugwa yuko rero ngo bari kumwe n'abandi bantu bambaye impuzu zitari iz'igisirikare. Ayo makuru yose rero nkuko adushikiye aka kanya nkaba ngiranye gushitse ko yose mu buryo bw'idonido, ndetse tunarabire hamwe ingene umutekano wifashe mu Cibitoke nyuma yaho bivugiwe yuko uwo muhari w'abagwanyi winjiriye mu gihugu c'u Burundi, ndetse hakaba hakiriko hibazwa nimba koko yoba ari abandi bagwanyi b'umuhari Tabara canke nimba hari uwundi muhari mushasha ugwanya leta winjiye mu gihugu c'u Burundi. Izo zari impfunyapfunyo ndayakubwira yose ingingo imwe imwe. Amakuru yacu rero abanyagwayemwo kaze wowe wafyonze subscribe. Gufyonda subscribe no kumanuka munsi y'video ukaraba munsi nyene iburyo bwawe ahanditse ijambo subscribe. Nimba ukoresha ururimi rw'icongereza ugafyondako, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa uraraba handitse s'abonner. N'amakuru mpayemwo kaza batwumviriza bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho uberereye hose mu ntara yose uberereyemwo, nakaze nawe wewe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, igihugu cibanyi c'u Rwanda, igihugu cibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu cibanyi ca Tanzania, igihugu cibanyi ca Uganda. Aho uberereye hose uriko uratwumviriza ndagwaye kaze kandi nagukengurukira cane muri aya makuru. N'amakuru rero adushikiye aka kanya hari ayagiye aravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, hari n'ayandi makuru yagiye avugwa cane hirya nino, abako twe twakoze amatohoza abamenyesha amakuru bacu bakorera mu Cibitoke baturungikiye amakuru nyene kuri ivyo bivugwa yuko ngo hoba hari abandi bagwanyi binjiye mu gihugu c'u Burundi. Ibi bije inyuma yuko mu misi heze hari umwe mu banyapolitike tutari buze kuvuga izina kubw'imvo z'umutekano wiwe, abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse amajambo akomeye cane, ndetse no kuri Facebook amenyesha yuko biboneka ko leta yanse ibiganiro, ndetse ko nubwo ibandanya kwita umuhari w'abagwanyi wa Tabara abasuma bateye igihugu ngo babandanyije ibikorwa vyabo, ndetse ngo bagiye gushiramwo inguvu kugira leta y'Igitega ibone yuko Tabara atari umuhari w'abantu bitwaje ibigwanisho b'abasuma, ahubwo ngo ko baje kugira vyinshi bahindura, ndetse no gutembagaza ubutegetsi bwa leta ya Gahutura ya CNDD-FDD nk'uko bobo babivuga. Ivyo kandi binaje nyuma yaho muri rusangi bibonetse yuko mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi hagiye hakunda kuvugwa ibitero bitandukanye, ndetse bikanavugwa yuko igisirikare c'u Burundi kiriko kirakora ibishoboka vyose kugira gisubize mu nyuma abo basoda canke se abo bagwanyi bivugwa yuko bariko baragira ibitero mu gihugu, ariko leta yo ikabita abasuma. Amakuru kandi aranatwereka neza yuko nkuko twabibashikirije mu misi heze muri Rutana, twabibashikirije yuko naho nyene habonetse ubundi mugwi w'abagwanyi, ndetse bivugwa yuko ngo abasirikare n'inkoho ziremereye cane barungitsweyo kurondera uwo mugwi, ndetse n'abo bantu bivugwa yuko bitwaje ibigwanisho. Kuri ubu rero amakuru avuye mu Cibitoke, yaba aravuye mu banyagihugu, yoba ari amakuru avuye mu bandi bantu bakurikiranira ivya hafi mu biriko birabera mu gihugu c'u Burundi birabana n'umutekano, bamwe mu banyagihugu babashije kuvugana n'umumenyesha amakuru wacu bamenyesheje yuko mw'ijoro ryaceye babonye bantu bitwaje ibigwanisho, ndetse bakavugwa yuko ngo hari harimwo abambaye impuzu z'igisirikare c'u Burundi, abandi bakamenyesha yuko ngo babonye harimwo n'abandi bantu batambaye impuzu z'igisirikare, gusa bakemeza yuko bari
bari bafise ibigwanisho kandi bivuga yuko ngo muri rusangi hari na hamwe bagiye bararasa, gusa amakuru akatwereka neza yuko ngo ata munyagihugu bigeze bagirira nabi, bakwiyumvira yuko ngo boba ari uwundi muhari mushasha winjiye, gusa abandi bo bakamenyesha yuko ngo woba ari umuhari wa Red Tabara warungitse abandi basoda muri iyo ntara nyene ya Cibitoke. Imvo zikomeye zituma bamwe bavuga yuko woba ari umuhari wa Red Tabara nuko ngo umuhari wa Red Tabara utica abanyagihugu nk'uko wabimenyesheje, ngo ahubwo uriko urarondera abanyagihugu kugira bawufashe gushika ku ntumbero yawo ndetse no kwifatikanya nawo. Ibi vyatumye rero hari bamwe mu bantu bagenda bahagarikwa abandi bagapfungwa, bivugwa yuko ngo boba bariko barakorana n'ubo muhari ndetse n'abitwaje ibigwanisho bajeje imisi bagira ibitero hirya no hino mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo bikaba vyaratanguriye cane ku banywanyi b'umugambwe SNL, biboneka yuko hari abariko bagenda bahagarikwa ndetse abandi bakabugwa irengero. Amakuru aratwereka neza yuko hari n'abagiye barahagarikwa, bamwe bagatogwa ibiziga, kavugwa yuko vyose biriko biragirwamwo uruhara n'ugwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibi bikaba kandi bishimangirwa cane no kubona harabaye inama ikomeye cane irabana n'umutekano, aho binavugwa yuko umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'iterambere rusangi Gervais Kobuca, bivugwa yuko iyo nama yarayirimwo ndetse akaba ari n'umwe mu bafashe ingingo yuko imbonerakure zose zigiye guhabwa ibigwanisho kugira zije kurondera umwansi aho yoba aherereye hose hirya no hino mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero biravugwa yuko abagwanyi ngo bari mu gihugu bafise amakuru ahagije yuko hari abantu baje kubagwanya barimwo n'imbonerakure. Amakuru twatohoje nuko muri Red Tabara bobo ngo bafashe ingingo yuko aho bazobona imbonerakure yose bazoca bayirasa, ngo kuko biboneka yuko iriko iritambika mu nzira, maze Red Tabara ikaba itariko irashika ku ntumbero yayo vyihuse. Amakuru kandi akatwereka neza yuko muri rusange umutekano ubandanya kubandanza hirya no hino. Abategetsi b'u Burundi bo bakora ibishoboka vyose kugira abanyegeza amakuru, ariko abasirikare bakabandanya kurungikwa hirya no hino mu bice bitandukanye vy'igihugu c'u Burundi. Mu misi iheze hari abasirikare bashika ku 19 b'umuhari Red Tabara bafatiwe mu gihugu cibanye c'u Rwanda. Red Tabara yaravyemeye imenyesha yuko koko abo ari abagwanyi b'umuhari Red Tabara, ariko ico wokwiyumvira cane no kwiyumvira nimba koko abo bagwanyi bafatiwe babinjiriye mu Cibitoke boba ari abagwanyi b'umuhari Red Tabara canke nimba hari ubundi mugwi winjiye mu gihugu c'u Burundi, kuko bivuga yuko ngo hari imigwi itandukanye iriko irategura kugira ibitero mu gihugu, ariko ngo bikavugwa yuko imicungararo y'igihugu icungerewe cane ndetse ngo abasoda n'ibigwanisho bikomeye vy'u Burundi bari ku mbibe z'igihugu, ndetse biboneka yuko batanguye kuronka ayo makuru yose. Gusa hari amakuru atwereka neza yuko hari abajenerali bari mu bihugu vya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bariko baragirisha imyimenyerezo ikomeye cane abasoda, ndetse bivugwa yuko ngo n'abari muri Red Tabara boba bariko bamwe barasubirirwa bagaca basubira muri Kongo abandi bakarungikwa abasirikare bashasha. Aya makuru kandi aratwereka neza yuko hari bamwe mu banyagihugu bari muri ntara ya Cibitoke bariko baricekwa cane, ndetse abajejwe iperereza ry'u Burundi bariko baratoza amakuru kubirabana n'abantu bose bo bariko barakorana n'uwo muhari, ndetse bikavugwa yuko cane cane abakukuruke mu gisirikare ndetse n'igipolisi bariko bikekwa yuko boba bakorana n'uwo muhari, hagafatwa cane aho mu mugambwe CNL wa Gaton Rwasa. Amakuru arerekana neza yuko ngo mw'ijoro ryakeye hari amasase yumvikanye mu micungararo y'ishamba ry'ikibira, bamwe bakiyumvira yuko ngo woba ari umuhari Red Tabara wari kurasana n'igisirikare c'u Burundi, abandi bo bakamenyesha yuko ngo Red Tabara atanguvu ifise
bafise zo kurwanya igisirikare c'u Burundi. Gusa ivyo navyo byashoboka, ariko umuntu akaba yakibaza ingene abantu badafise inguvu bobandanya kugira ibitero ijya nino, ndetse bikaba vyaranse yuko babasubiza iyo baturuka canke se bagafatwa, ahubwo ibitero bikabandanya kumvikana. Ndetse murazi neza yuko ngo hari naho hariko hagenda haturirwa hibazwa neza yuko ngo hoba hariko hari umugwi w'abagwanyi. Twarabamenyesheje ivyabaye, ndetse n'ishamba ryaturiwe bivugwa yuko ngo abo bagwanyi boba baginyegejemwo. Amakuru kandi aratwereka neza yuko ku rugamba ruriko rurabera mu ishamba ry'ikibira, abasirikare barungitsweyo, ngo atamugwanyi n'umwe warede tabara barica, ahubwo amakuru adushikira nuko ngo hoba hari bamwe mu basirikare b'u Burundi baba baraguye muri izo ngwano. Gusa amakuru kandi akerekana neza yuko ngo ivyo vyose vyoba biriko biratekwa nuko mu gisirikare c'u Burundi nabo batariko bumvikana ku ngene umutekano utegerezwa kugarukanwa, ndetse bikavugwa yuko ngo hoba hari ugusubiranamwo no gucanamwo mu gisirikare c'u Burundi, aho batariko bavuga rumwe ku ngingo ziriko zirafatwa kubirabana no kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho iriko iragira ibitero ijya nino mu gihugu c'u Burundi. Mu gusozera tubamenyeshe yuko igihugu c'u Burundi kibandanya kunyegeza amakuru arabana n'umutekano. Ibi byose ngo akaba ari kumvo zo kurimenyesha abanyagihugu yuko ata umutekano wabaye ndanse mu gihugu c'u Burundi, ariko abibezi vya politike ndetse bakasigura yuko ibingibi ari bibi cane, kuko bituma abanyagihugu bagira amakuru atariyo arabana n'umutekano. Iyo aba ari amakuru akwiragizwa ijya no ku buhinga bwa none, amakuru rakerekana neza yuko iyo amakuru adatanzwe nk'uko ategerezwa gutangwa, bituma mu gihugu haza ikitwa ibihuha, bityo rero abanyagihugu bamwe bamwe bagati zabo kubera icoba wenda atanabagwanyi bahari. Umuco rero utegerezwa gutangwa n'abajejwe umutekano kugira abanyagihugu bamenye koko ingene bitwara. N'amakuru yose nagutohoreje mu buryo bw'idonido, abamenyesha amakuru bacu barabandanyije muri Cibitoke, mu kanya baradushikiriza ayandi makuru, ndetse yose turaza kuyabashitsako mu buryo bw'idonido ubwo arabadushikiye. Ndagushimiye cane, mu kanya n'ayandi makuru.